Perezida Vladimir Putin asanzwe arongoye igihugu cy'Uburusiya yemeza yuko OTAN isanzwe igizwe n'ibihugu 30 ariyo yenyegeje inyuma ya Ukraine, aho ariyo iri kiragwana igwanira ubutegetsi bwa Kiev. Muri ano makuru tugiye kubica ijya nino jambo yagarutse ko kuri uyu wa 26 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023 ubutegetsi bw'Ipeke mu Bushinwa bwatanze ngingo 12 ngenderwako ngo hamwe zokurikizwa nta kibuza umutekano n'amahoro yogaruka muri Ukraine, ndetse na Ukraine ikiyubaka. Navyo tugiye kubigaruka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene zibandanya kwagiriza Ubushinwa gushigikira Uburusiya mu kugurisha ko ibigwanisho. Ese nivyo canke sivyo? Muri aya makuru navyo tugiye kubirabira hamwe. Ingwano irabandanya neza na neza mu buseruko bwa Ukraine, aho mu gisagara ca Bakhmut ariho ibigwanisho ndetse n'ingwano zikaze zibarizwa. Dmitry Medvedev asanzwe ari cegera c'inararibonye mu bibazo by'umutekano w'Uburusiya yemeza ko Ukraine vyanka vyakunda izofatwa ndetse igatsindwa, kuko igihugu gisanzwe gifise arme nucléaire kitigera gitsindwa intambara. Aya namwe mukuru tugiye kugaruka ko cyane muri kino kiganiro bakunzi ba Ivyacu TV, ariko kandi tubafitiye n'ayandi yagiye aravugwa ku munsi wa 368 intambara ya Ukraine n'Uburusiya itanguye. Reka banze ndabasaba mugire subscribe kuri channel ya YouTube yacu nimba mutarabikora, hanyuma tujane neza na neza mu kiganiro cacu. Mu kiganiro yagiraniye na televiziyo Russia ya mbere, Russia-Ukrain, Vladimir Putin yemeje ko bariko bagwana na OTAN muri Ukraine, ko OTAN irungika ibigwanisho n'amahera ku butegetsi bwa Kiev kugira ngo babashe kugwana. Yavuze muri ano majambo ati batanga amamiliyari y'amadolari ya Amerika ndetse n'ibigwanisho. Ibi ntaho bitaniye nuko bari ku rugamba. Ibi vyerekana ko bafise uruhara ruboneka haba mu buryo bugaragara n'ubutagaragara ku bwicanyi ubutegetsi bwa Kiev bubandanya bukorera abanyagihugu. Yongeye ko anashimangira ko OTAN atarindi hangiro ifise atari igucamwo ibicu Uburusiya na Federasiyo y'Uburusiya. Yagize ati bafise ihangiro rimwe, gusambura ubumwe bw'abasoviets bwahozeho ndetse n'ubwo abasoviets ndetse na Federasiyo ya Russia. Aha niho bazokwishira hejuru ko turi abanyagihugu bateye imbere, kuvuga bari civilize, ariko mu gihe tuzoba turi mu mice twatatanye, umwe ari ukwawo undi ari ukwiwe. Yongeye abwira abanyamakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka ko buri bihugu bigendera ku itegeko ryabo gusa, navyo Uburusiya bukaba budashobora no kuvyemera. Ati kuki se batugwanya? Kubera yuko twanka kugendera ku vyiyumviro no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa? Oya, inyuma yuko vyanse ko bigwana ko bigegwaho nyuma y'isenyuka y'umwe bw'abasoviets, dutegerezwa kuvyura umutwe tugahangana, ndetse bibaye na ngombwa tukanka. Aya majambo asa n'ayaburira ibihugu bigize OTAN gushaka kwigarurira ibihugu. So bwa mbere Perezida Vladimir Putin abivuze, aho yagarutseho ndetse no mu kiganiro yagiraniye n'abanyamakuru ku wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Yavuga ko ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine muri Turkmenistan ku mugwa mukuru Ashgabat, aho yagize ati kuba ibihugu vya Buraya n'uburengero muri rusangi bigize OTAN bihamagarira Ukraine kutaja mu biganiro no kutavyitaba, nicerekana ko Ukraine neza na neza ata mutima bino bihugu vya OTAN
bishaka yuko bishaka ko, ahubwo bariko bagwanira inyungu zabo gusa. Indongozi za OTAN bifuza kwagura ibice bagenzura, nta kindi basize imbere. Buri gihe uyu muryango wifuje kuva kera umwasi wo hanze, aho bashobora gukoranya ubundi buhinga ngo bamugwanye. Ibi ariko bashatse Iran yo iravyanka. Iki gihe nyene Vladimir Putin yongeye kuvuga cyane cyane ku yinjira rya Sweden na Finland, ibihugu bitakunze kwerekana aho vyegamiye haba mu ntambara y'ubutita. Aho yagize ati nta bibazo dufitaniye na Finland na Sweden nk'uko bimeze muri Ukraine, nta butaka dupfa navyo, nta kibazo koko kitubuza amahoro. Niba rero bashaka kwinjira mu muryango wa OTAN na amara masa bararekuriwe nta kibazo. Uwahoze nawe ari perezida w'Uburusiya Dmitry Medvedev mu 2008 ndetse gushikana mu 2014 yemeza ko igihugu cy'Uburusiya kidashobora gutsindwa mu ntambara cyatanguje muri Ukraine. Hari kuri uyu wa 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 Medvedev akaba yaranditse ku butumwa kuri Telegram nyuma yuko kino gihugu cy'Uburusiya cyahimbaza umwaka wose wari uheze gitanguje ibikorwa vya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine. Ati haheze umwaka abasirikare bacu bariko bagerageza kugarukana ituze n'amahoro ku butaka bwacu, bakingira abanyagihugu bacu ndetse banarandura na n'imizi abanazi bashasha. Reka nje ndabitse intwari, abantu banyu rutegerezwa kubafasha tubaha ivyo mukeneye ku rugamba. Itsinzi ni kashi tuzoyironka. Twifuza ko ibi bishika vuba aha kandi haregereje. Tuzokwisubiza ubutaka bwacu, dukingire n'abanyagihugu bacu bababaye imyaka n'imyaka ya jenoside n'amabombe babakororerako. Kugira ibi bishigwe ko rero Medvedev asanzwe ari n'icegera ca perezida mu bibazo by'umutekano agira ati ibikorwa bidasanzwe vya gisirikare twatanguje bitegerezwa kugenda uko vyateguwe. Dutegerezwa gukuraho buhoro buhoro abansi. B'ubutaka bwacu, nubwo hazoba ari gushika ku rubibe ku mupaka wa Polonye. Tuzogerageza gukuraho abanazi bashasha ku butaka bwacu kugira ngo amahoro ashakwa aboneke. Ku wa 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 Medvedev yari yibukije abibaza ko Uburusiya bwotsindwa mu intambara ko bidashoboka, aho yashikirije ati ukwihenda gato gusa kw'ibihugu bifise ibigwanisho rohonyanganda bishobora gukwega intambara rohonyanganda. Nta puissance nucléaire yigera itsindwa. Hari kuri Telegram ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 aho Medvedev yahoze ari umukuru w'igihugu cy'Uburusiya mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2014 yashikiriza buno butumwa. Kuri uyu w'Imana rero igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ibintu vyagumye bikomera mu ntambara idasanzwe yaranzwe mu muji wa Bakhmut nk'uko RIA Novosti yemeza ko ingabo za Wagner zafashe ikigwati ca Yahedin, bikazofasha yuko zino ngabo z'Uburusiya zibandanya gufata ubundi burere nka Kromov, akagwati kadasanzwe mu intambara kuko ariko abasirikare ba Kiev bacisha mu ibigwanisho ndetse bacamwo bakaronkeramwo n'ifungurwa kuko hariho ibarabara rifatanya Bakhmut ndetse na Kiev. Kuva mu kwa kabiri ubutegetsi bw'i Kiev rero bwasavye abanyagihugu kuva muri Bakhmut kuko ibitero vy'Uburusiya vyakajijwe ku rugero rudasanzwe, aho ndetse Uburusiya kuri ubu busanzwe bugenzura
ibice 98% kwijana vya Donbass, ni kuvuga Luhansk yo yaraje gufatwa, ubu hasigaye igice ca Donetsk gusa. Ukraine remenyesha yuko muri printemps, kuvuga mu kwezi kwa gatatu kwa kane, nkuko ibintu bigiye guhindura urugamba muri no ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Reka tubirabe neza na neza aho umuvugizi ahicegera cy'urongoye iperereza ariwe Vladimir Skibitsky, nkuko bitangwaza n'ikinyamakuru cy'Ubudagi ca Franke, amenyesha ko nubwo Uburusiya ubu bugenzura ibice 20% by'ubutaka bwacu, tugiye guhaguruka mpaka tuhisubije, tuzahagarara ari uko dusubijeho imipaka yahozeho kuva mu mwaka wa 1991. Ubu nibwo butumwa mpaya Abarusiya ndetse n'isi. Yongeye gushimangira rero yuko bafise strategy bazobigenza, ati nazo nizahe: tuzoteza akajagari ku mirongo y'urugamba mu manuko hagati ya Crimea n'ubutaka bw'Uburusiya, tuzosambura ububiko bw'ibigwanisho n'ibindi bikorwa n'ibikoresho vya gisirikare biri i Belgrade. Gusa ngo ibi kubishika ko bizova ku bihugu vy'uburengerazuba, no kuvuga ibihugu vya Europe bigize OTAN, aho bizogerageza gutanga ibigwanisho ndetse bikagira n'uruhara rugaragara mu iyi ntambara. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zibandanya zagiriza Ubushinwa ko bugerageza kugurisha ibigwanisho Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky yifuza kuganira na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa, ndetse mu kwezi kwa kane Perezida Emmanuel Macron nawe bamenyesha yuko azogendera igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo babandanye baganira ku vyerekeye ibihano nuko bofasha Ukraine igaheba intambara. Uburongoye rero igendereza canke iperereza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Burns nawe yemeje yuko Ubushinwa uko biri kose bwoba butaragurisha ibigwanisho bubigurisha ku Burusiya, aho yagize ati, aho yaganira n'ikinyamakuru ca CBC, hari amakuru gusa tutararonka yuko baba bamaze kubigurishayo canke kubiba. Perezida Joe Biden wewe yavuze yuko kuba Ubushinwa bwo gurisha ibigwanisho mu Burusiya ari ikosa rimwe ryoba ridasanzwe. Kuyandi makuru nuko Ubushinwa bwatanze ingingo 12 ngenderwako zofashwa kugira ngo intambara y'Uburusiya na Ukraine iboneke ihere ndetse n'amahoro agarukanwe, harimwo ukubahiriza ubutaka. Ikaba ari ingingo ya mbere, yaba Uburusiya ndetse na Ukraine bakubahiriza ubutaka bw'ibihugu byabo, bakareka kwiyumvira ku bintu bijanye n'intambara y'ubutita yaheze, hanyuma hakaba amasezerano y'amahoro, hanyuma agatangurwa ibiganiro, hanyuma bagafasha kuvyerekeye impunzi, bagafasha abasivile, no kuvuga abanyagihugu, hanyuma bakagerageza kugenzura ntihagire ibibazo biba kuvyerekeye nuclear plants, ni kuvuga ibintu bijanye n'inguvu za nucleaire bitanga umuyaga nkuba, aho bitegerezwa kubahirizwa, kudakoresha ibigwanisho ruhonyanganda, gufasha guteza imbere canke korohereza icuruzwa ry'ibinyantete, kureka gufatira ibigwanisho ibihugu, gukurikirana neza na neza buri kintu kimwe cyose, ndetse no kubaka Ukraine bushasha nyuma yuko ibomaguwe n'ibisasu. Nzinzo ngingo Ubushinwa buvuga zo kubahirizwa. Ese zoba zizokurikizwa? Reka tubirindire tubihenga amaso, tubashimira ko twabanye neza mu kiganiro. Mwebwe bakunze ba Ivyacu TV, reka tubasaba mugire subscribe nimba mutarabikora, share, like na comment, navyo vyoba vyiza. Ariko kandi tunabatumirira
gusharinga. Tubashimire, ciao ciao, turi kumwe.